turabahaye bwakeye canke mwiriwe bivanye n'amasaha muriko murarabira ko kino kiganiro umutima w'ubugingo kuri Ntamvuridahita TV. Impore impande zose niyo tubifurije mu bibanyu no mu byanyu. Jewe muteramanye ni Janvier irambona nkaba ari jewe nsanzwe ndabategurira kandi nkongera nkabashikiriza kino kiganiro umutima w'ubugingo kino munsi. Mboneweho kandi kano karyo keza ko kubaha ikaze muri kino kiganiro cacu kigira kabiri muri rwa rukurikirane rwa vya biganiro twatangura ejo bundi, aho twavuze ko ari ibiganiro twataziriye Noweli nziza. Mu gice ca mbere ca runo rukurikirane rwa bino biganiro vyacu twataziriye Noweli nziza, twarabiye hamwe ijambo ryavuga ngo urukundo rw'Imana ku bantu. Twaravye amajambo indwi atwereka urukundo rw'Imana ku bantu, aho twasomye hariya mu butumwa bwiza bwa YESU KRISTO ko bwanditswe na Yohana mu gice ca gatatu umurongo w'16 twasanze mbere ari umurongo ukunda kuvugwa cane ku mutwe, haba muri ya miga y'abana bo kuw'Imana bivanye n'amaeglize kanaka. Kumbure ngira ngo hariho amashengero ivyo vyo kuvuga ngo amiga canke se imisa y'abana kumbure atayihari, ariko twasanze ari umurongo abantu benshi bazi ku mutwe. Hanyuma rero twaravuganye amajambo makuru indwi avuga ku rukundo rw'Imana. Rero muri ico gice ca mbere twarabiye hamwe urukundo rw'Imana ku bantu, kuko ivyiza Imana idukorera bikomoka mu rukundo rwayo rudasanzwe idukunda. Imana idukunda rwo twabonye yuko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ayo majambo twashoboye kubona muri kiriya gice ca mbere ari mu rukurikirane rwa bino biganiro twataziriye Noweli nziza. Mboneweho akanya ko kubararika kumbura mwebwe mutashoboye kukiraba ico kiganiro, mushobora kuba mubonye ino video yitayemwo mugaca muyiraba. Iki kiganiro ni ikiganiro kigira kabiri. Ikiganiro ca mbere ca runo rukurikirane citwa urukundo rw'Imana ku bantu, kugira ngo bikunde biryohe bibanguke kujana natwe turi hamwe. Ivyo tumaze kubona muri runo rukurikirane ari bimwe, vyoba vyiza ko mwohava murondera umwanya kugira ngo murabe kino kiganiro ca mbere twavuze twabonye catubwiye ku rukundo rw'Imana ku bantu. Mu gice ca kabiri rero ari naco tugomba tubashikirize uyu munsi muri runo rukurikirane rwa bino biganiro twataziriye Noweli nziza, twagira duce turabira hamwe ukuvuka kwa YESU KRISTO mwisezerano rya kera. Turabe ico isezerano rya kera ryo muri Bibiliya rivuga kuri kuno kuvuka kwa Yesu. Mbega vyari vyaravuzwe canke ntivyari vyaravuzwe? Mbega ubwo ntivyapfuye gushika uko nyene? Nimba vyari vyaravuzwe hari havuzwe iki? Vyari vyavuzwe n'abandi? Mbega ivyavuzwe vyovyo vyarabaye canke ntivyabaye? Vyarashitse canke ntivyashitse? Ubwo niho bariho ivyavuzwe mugabo bitashitse, hakaba n'ivyavuzwe vyashitse kumbure muri kuno kuvuka kwa Yesu. Ni kino gice ca kabiri tugomba turabire hamwe ukuvuka kwa Yesu mw'isezerano rya kera dusanga muri Bibiliya yera, kino gitabo dukunze gusoma cane twebwe novuga ngo abizera Kristo Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. None rero imbere yuko nsoma amajambo duhava twifashisha muri kino gice cacu ca kabiri cuno musi tubwira kwivuka rya Yesu Kristo mw'isezerano rya kera dusanga muri Bibiliya, nagomba ngo munyemerere mbanze ncishemo igisabisho dusenga Imana, twiragize Imana tuyinginge tuyibwire ibane natwe tugirire neza muri kino kiganiro ku mpande zose, abacumviriza n'abagishikiriza twese. Imana ibane natwe itube hafi, abumviriza ibatahuze, abagishikiriza natwe idushoboze kukibashikiriza nk'uko ubugombe bwayo buri. Ntihabeho kuvuga ibyo umuntu yigeneye, yonavyigeneye agasanga yigeneye bitari byo, ariko ijambo ryose rifise ububasha n'ubushobozi bwo kugira ico rihinduye mu mateka y'ubuzima bwawe. Iryo jambo Imana itugirire neza, itwemerere iryo jambo turigushikiriza. Reka rero dusenga Imana, duce dusoma amajambo y'Imana tuza kwifashisha canke tuza gushimikirako mu gitabo c'ubuvugishwa n'Imana Mika, aho tuza kurabira hamwe imirongo 5 ya mbere yo mu gice ca gatanu
co muri ico gitabo dusenga Imana. Mwami Imana, turagushimiye cane, turagukengurukiye buno buntu budasanzwe utugiriye, utwongeye kano karyo keza kugira ngo dusangire aya majambo yo muri kino kiganiro kugira kabiri kitubwira ku kuvuka kwa Yesu Kristo mwisezerano rya kera ryo muri Bibiliya. None rero turaguhaye kaze, ubane natwe, utugirire neza, umuntu wese umugendere nkuko wagabiye, utwigishe mu izina rya Yesu ibikeneye ibibereye kugira ngo bidufashe muri rugendo no muri buno buzima bwacu, kandi no muri no minsi mikuru tuze duhimbaza uyu munsi mukuru. Hari ikintu gishasha twungutse kizananye muri zino nyigisho twataziriye ngo Noweli nziza. Urakoze ko Imana, turakwiteze kutugirira neza, Satani atsindwe n'imigabo n'imigambi yiwe, vyogwanya kino kiganiro izina ryawe gira Kristo tubisabye, amen. Nuko rero kadusoma n'amajambo kumbure ntiduhava duteba cane. Kino kiganiro burya tubaye bugisubiremwo, tugisubiyemwo, twaragifashe ejo hahise, hanyuma amatara aracika, ibintu nyene bica biraba nabi, duca dusubiramo gushaka nta kundi. Burya ibintu vyo mw'ijoro ni hatari, yaba hari ku murango, wari umuco wo ku murango kumbure ho kumbure vyari kugendeka. None rero nuko reka dusome ano majambo tugomba dusangire, abonekana mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Mika, igice ca 5 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Rinda ushikame wa bomawe, kuko badutanze ijya nino. Umucamanza w'Abisirayeli bazomukubita inkoni kwitama. Ariko wewe Betelehemu Efurata, naho uri inkewa mu bihumbi vy'Ibuyuda, muri wewe hazomviramwo uzoba segaba mu Bisirayeli. Amamo yiwe yahereye kera hose, ibihe n'ibindi. Nico gituma azobagabura mu basi gushitsa aho uramutwe azovyarira. Niho amasigarira yo mu bavukana nawe azogaruka mu Bisirayeli. Azohagarara aragire umukuku wiwe mu nkomezi z'Uhoraho no mu cubahiro c'izina ry'Uhoraho Imana yiwe, kandi bazokwiberaho umugaramango. Kuko ico gihe ubukuru bwiwe buzoshika ku mpera z'isi, kandi uwo muntu azoba amahoro yacu. Umwashuri niyaza mu gihugu cacu akadusiribangira ingoro, tuzomugomorera abungere ndwi n'abaganwa 8. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, cuno munsi n'ano majambo dusomye niyo tugomba gusangira. N'aya majambo rero dusomye muri kino gitabo c'ubuvugishwa n'Imana Mika, umwe muri bavugishwa n'Imana imbonerakure mu vya Bibiliya zikunda kwita ngo ni abavugishwa bato bato, kubera yuko bavugishijwe canke se ibitabo vyabo ari bito bito ugereranije n'ibitabo vya Yesaya, Yeremiya na Ezekiyeli. Abo bavugishwa n'Imana bito ngo n'abavugishwa bato bato, canke se mu gifaransa ico bavuga ngo ni les prophètes mineurs. Ni abavugishwa n'Imana 12 tubonamwo ibitabo bito bito vyabo ari bitabo bigizwe n'uduce duto duto canke se n'impapuro nkeya, kuko bavugishijwe igihe kigufiya kandi bakavugishwa bikeya nk'uko bari babihawe. Ariko mugabo kandi muri ibyo bike nyene bavugishijwe amajambo mazima, amajambo afise precision, adoma urutoki ku kintu kanaka baba babwiwe, kandi ibyo bavugishijwe nticyabujije ko bishika ngo ni kubera yuko bavugishijwe bikeya. Imana yacu nihimbazwe. Nanyosura muri kino gitabo kumbure ca Mika, ndaba ntuzeye ico bita commentaire biblique yaco, sanga hari ibintu bishaka kuri 5 bamuvuga ko Mika, bavuga ko ngo ari umuprofete de prédiction, umuprofete umuvugishwa ngo yavuga ibigiye kuba, ibizoba, yahanura ibizoba, kandi ibyo yahanuye byabaye
hari ibintu bisha kuri bitanu kumva n'ibyaba ngombwa turaza kubigaruka ko canke ntaco mugabo kuko ntawe avuga yose ngo yamare. Rero nubwo bari bato nubwo byitwa n'abavugishwa bato ntibabise bavugishwa n'Imana bato kubera ariko bakengereye ibyo bavugishijwe, ariko babise bavugishwa bato kubera yuko ibyo kumbure bavugishijwe ari bikeya, si kubera yuko kumbure babagaye canke bakengereye ibyo bavugishijwe. Imana yacu nihimbazwe. None rero uhereye kera cyane mu isezerano rya kera dusanga muri Bibiliya yera, ukuvuka kwa Yesu kwari kwaravugishijwe, kwari kwaravuzwe n'abavugishwa n'Imana batari bake bo mu isezerano rya kera, aho bavuze kuri kuno kuvuka kwa Yesu ko hazovuka umucunguzi, kandi ntibavuze ukuvuka kwiwe gusa, ahubwo bavuze n'igikorwa kizoba kimuzanye ico arico. Ntibagaruke kukuvuga ukuvuka kwiwe, ariko bararenganye bavuga n'ikizoba kimuzanye, kizoba gitumye avukira mu isi. Imana yacu nihimbazwa. Wavugishwa rero barabivugishwa, ubwo umwe wese uko yarabihawe arabivuga. Duhereye kera cyane muri cya gihe cy'uwitwa Baramu hari amajambo yavuze ariya mu gitabo cyo guharura, kumbure ko bije muri kakumbe atagenda yasomye kumwe kubera ko hari igihe biza guca ugasanga umuntu ntiyagarutse ko. Ni mu gitabo cyo guharura igice cya 24 ku murongo wa 17, aho yavuze ngo ati ndamubona ariko si ubu nyene, ndamwitegereza ariko ntari hafi. Inyenyeri izokomoka muri Yakobo, icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli, ritobekeranye Abamowabu mu mvura idahita, rimene umutwe Abasheti bose. Yaravuze amajambo atari make kumbure. Rero baravugishijwe, umwe wese akavugishwa ibyahawe, umwe wese akavuga uko abibwiwe. Barabivugishwa kandi uko byavuzwe n'abo bavugishwa n'Imana. Kuri ibi byose bavuze ku kuvuka kwa Yesu n'ikizoba kimuzanye muri ino si yacu, arico kuducunguza, urupfu rwo ku musaraba. Uko babivugishijwe bene data, byose niko byagenze, kuko batabivuze babyigeneye, kuko batabivuze babyifondafondeye, kuko batabivugishijwe kubera yuko bahaze ubugari n'umukeke, kuko batabivuze kubera ko bahawe igiturire, kuko batabivugishijwe kubera yuko bagomba kwitonesha, ariko kubera ko babivugishijwe n'Imana. Ibyo bavugishijwe byose niko byabaye, kuko ata jambo na rimwe Imana ivuga ngo ryijane canke ngo rihere ridashikije umugambi w'Imana. Iryo jambo ryavuze. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, tugomba turabire hamwe rero imirongo canke se ibigabane, novuga ngo reka mvuge ibigabane. Tugomba turabire hamwe ibigabane bitanu canke ahantu hatanu hatubwira ku kuvuka kwa Yesu Kristo. Uravye imirongo ivuga kuri Yesu Kristo ni imirongo myinshi. Namye ngere gusasanguza byari kuri Google, kuri internet, bampa imirongo ishika ku 181 ivuga kuri Yesu Kristo, ariko mugabe iyo yose entre parenthèse ntivuga ku kuvuka kwa Yesu, mugabe nivuga kuri Yesu Kristo. Imirongo imuvuga ko muri Bibiliya yose nsanga hari aberekanye imirongo 181 ivuga kuri Yesu Kristo. None rero iyo mirongo siyo tuzana yose, tugomba tuzana ahantu hatanu tuhifashishe mu kwerekana yuko ukuvuka kwa Yesu Kristo kwari kwaravuzwe. Mbere ntakibaye hatanu gusa, kubera hano hambere twamaze kuhavuga mu gitabo cyo guharura igice cya 24 ku murongo wa 17 twamaze kuhasoma, naho kumbure byo bitari mu migambi cyane, kubera amajambo yose avuga kuri ibyo bintu byo kuvuka kwa Yesu nitwoyazana yose ngo tuyavuge, mugabo dutumbereye kwerekana yuko byari byaravuzwe. Rero tugomba turabire hamwe aho hantu hatanu. Habiri muri ho hatubwira ukuvuka kwa Yesu Kristo mu isezerano rya kera, hanyuma hatatu muri ho naho hatubwira igikorwa
kizoba kimuzanye. Ndiko ndavuga nkaho mengo biracari ibizoza, ariko byaramaze kuba, byaramaze kurengana. Imana yacu nihimbazwe. Umuntu uje kuri ivyo bijanye na concordance d'etat byoroshe cyane, urumva umuntu ariko arabara inkuru z'ibintu byamaze kurengana kandi akabivuga mugabo akoresheje imirongo yabivuze ibyo bintu bitaraba. Murumva ko bitoroshe kugira ngo umuntu agenda arabihindagura neza na neza. Rero habiri muri aho hantu havuga ibijyanye no kuvuka kwa Yesu. Dusomye rero muri iki gitabo cy'uvugishwa n'Imana Yesaya, kandi imirongo itari mike muri no 50 cyuko turavuga twayikuye mu gitabo cy'uvugishwa n'Imana Yesaya. Iki gitabo ni igitabo kidasanzwe, naho n'ibindi bitabo nabyo nyine bidasanzwe, ko ni igitabo kigizwe n'ibice 66 muri Bibiliya yose igizwe n'ibitabo 66. Murumva ko tumengo hari ikintu kidasanzwe. Igitabo gifise amashapitire 66 kiri mu gitabo naco kigizwe n'ibitabo 66. Urumva ko hari isano wogomba kumera nk'ugira nk'ubijanisha. Rero nuko twamajambo menshi twayakuye muri kino gitabo cy'uvugishwa n'Imana Yesaya. Rero usomye mu gitabo cy'uvugishwa n'Imana Yesaya igice c'indwi ku murongo wa 14 tuhasanga amajambo avuga ngo nico gitumye Uhoraho ubwiwe ariwe agira abahe ikimenyamenya. Raba inkumi zosama inda ivyara umwana w'umuhungu, izomwita Emmanuel. Imana yacu nihimbazwe. Nico gitumye Uhoraho ubwiwe ariwe agira abahe ikimenyamenya. Raba ni ijambo rero ndaronderamwo. Raba inkumi izosama inda ivyare umwana w'umuhungu, izomwita Emmanuel canke Emmanuel kumbure mu Gifaransa. Imana yacu nihimbazwe. N'uyu uvugishwa n'Imana Yesaya nawe yavuze ku majambo atari make yerekana ukuvuka k'uyu mukiza, ukuvuka kwa Yesu Kristo. Uyu muvugishwa n'Imana Yesaya yavuze ibitari bike kuri uyu mucunguzi azovuka, ahereye ku kuvuka kwiwe, hanyuma no kuvuga igikorwa kizoba kimuzanye. Iruhande y'ibyo aratera intambwe avuga no kubizomubako, ibyago, ubuzima azogira, imibabaro azoza. Tuza kubibona imbere gatoya. Rero muri kino gihe hari nko mu kinjana ca munani imbere y'uko Yesu avuka, ni ukuvuga mu myaka y'amajana hafi 8 imbere y'uko Yesu avuka. Yesaya avuga aya majambo avuga ngo raba inkumi izosama inda ivyare umwana w'umuhungu, izomwita Emmanuel. Imana yacu nihimbazwe. Aha murumva ko yavuze n'izina uwo mwana w'umuhungu azokwitwa niyabyarwa n'iyo nkumi izoba yasamye inda. Imana yacu nihimbazwe. Dutumbereye kuvuga ikire, dutumbereye kuvuga yuko byari byaravuzwe ko Yesu azovukira mu isi, azanywe no kuducungura, azanywe no kudupfira, aje kutubera umucunguzi. Imana yacu nihimbazwe. Iki gihe Yesaya muri kino kinjana c'8 imbere y'uko Yesu avuka aravugishwa, avuga ngo raba inkumi zosama inda ivyara umwana w'umuhungu, uyo mwana w'umuhungu izomwita Emmanuel. Imana yacu nihimbazwe. Mu kiganiro kizoza ca gatatu tuzorabira hamwe Yesu Kristo uwo ariwe by'ukuri. Yesu Kristo ninde by'ukuri. Ico gihe rero tuzogaruka no ku mazina yiwe n'ico asigura. Ngaho rero Yesaya hagisigaye imyaka ishika hafi 750, ni ukuvuga mu kinjana c'8 hagisigaye imyaka 800 hafi kugira ngo Yesu avuke. Aravugishwa abihawe n'Imana, abwiwe n'Imana guhanura, kuvuga yuko hazovuka umwana w'umuhungu, kandi uyo mwana w'umuhungu azokwitwa Emmanuel. Imana yacu nihimbazwe. Tubandanije gusoma kandi muri ico gitabo
cy'uyu uvugishwa n'Imana Yesaya ni umwe muri ba bavugishwa kumbure batatu bakuru bivanye n'uko ibyo bavugishwa ari byinshi twavuzemo Yesaya, Yeremiya na Ezekiyeli. Uyu uvugishwa n'Imana rero Yesaya mu gice ciwe c'icenda ku murongo wa 6 naho nyene tuhasanga amajambo atubwira ku kuvuka k'uyu mukiza, k'uyu mucunguzi, kuvuka kwa Yesu Kristo mwisezerano rya kera. Imana yacu nihimbazwa. Naho tuhasanga amajambo avuga ngo kuko umwana atuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Muri uno murongo uyu Yesaya yavuze ku mazina 5 azokwitwa uyu mucunguzi, uyu mwana w'umuhungu azoba atuvukiye. Aravuga ngo azokwitwa igitangaza. Ibi navyo nyese ndabitebako kubera mu kiganiro ca 3 tuzobigarukako kandi mu buryo bwimbitse kumbure tubihagarareko cyane. Hanyuma rero aravuga ngo azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Imana yacu nishimwe. Aravuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu. Muri ico gihe wewe yabivuze nk'aho umengo mbere ahubwo birahejeje kuba, byamaze kuba, ntibigisigaje igihe kirekire, ahubwo umengo nico gihe nyene birabaye karabaye. Aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu. Mu Bisirayeli cyari ikintu kidasanzwe iyo umuntu avyaye umwana w'umuhungu. Ni koko n'umwigeme yari umwana, sinovuga ngo bararira, sinovuga ngo baracura intimba, ariko umwana w'umuhungu cyari ikintu kidasanzwe. Kubyara umwana w'umuhungu ni nk'aho novuga ngo waba uvyaye icubahiro mu muryango, waba uvyaye umuvugizi azovugira umuryango, azogwanira umuryango. Novuga ngo byafatwa nk'aho woba uvyaye ingabo, uvyaye umusirikare, uvyaye uzoharanira agateka k'umuryango, waba uvyaye umuntu azohagararira umuryango ngo nturenganwe. Turetse n'ibyo kandi mu Bisirayeli habaye amarosansoma, burya ngo baharura abagabo gusa, abana n'abagore ntibabaharura, baharura abagabo. Igitsina hungu cyangwa igitsina gabo cyari ikintu kidasanzwe mu Bisirayeli. Novuga ngo muri make baraprivilegia igitsina gabo gusumba igitsina gore, baraha agateka canke ijambo n'ijunja n'icubahiro n'ikibanza. Novuga ngo no mu vya politike kumbure abagabo bari considere cane, nibo bafatwa. None rero uyu murongo uvuze ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware kuri uyo mwana. Rero uyo mwana tuvukiye agiye kuzoba umucunguzi, ubutware, ubwami, icubahiro, uguhimbazwa, ugukubitirwa inkoro hasi, ukubahwa na bose, bizoba ku bitugu vyiwe. Ni ukuvuga ngo kwa kundi duha tubona intwazangabo zambara amapete, bino byavugwa ngo amapete azambikwa uyu mwana w'umuhungu duhawe twebwe mu Bisirayeli muri bino bihe bigoye. Ibi bihe by'Abisirayeli barimwo ni ibihe kumbure bitari byoroshe, ni ibihe byari bikeneye ko baronka Imana y'ubushobozi, ni ibihe byari bikeneye ko baronka Data wa twese ahoraho, ni ibihe bari bakeneye kuronka umwami w'amahoro. Tuzobigaruka ko kumbure mu kiganiro kizoza, reka kumbure ibyo tubigaruke. Ni igihe rero bari bakeneye uyu mwana w'umuhungu afise amakarakteristike, afise bino bintu bimuranga, afise ibimuranga bimeze nk'ibi uyu uvugishwa n'Imana Yesaya avugishije. Avuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware uyo mwana w'umuhungu
buzoba ku bitugu vyiwe, ntazoba uwo gukandamizwa, ntazoba uwo gucinyizwa, ntazoba uwo kurenganywa, kuko uyu mwana w'umuhungu duhawe azoba ari umutware, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azoba ari umutware. Imana yacu nihimbazwe. Nuko rero Yesaya yavugishijwe avuga kuri uyu mwana w'umuhungu yaragiye kuvuka, ariwe Yesu Kristo, kugira ngo acungure abari mw'isi, abacunguje urupfu rwo ku musaraba. Imana yacu nihimbazwe. Muri ca kiganiro cacu ca mbere hari hano twavuze yuko Imana yahisemo gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abe ariwe asubira kuza ngo abe umuhuza, ahuza Imana n'abantu bayo, mu gihe abantu bari baragiye mu byaha, bagacokera mu byaha kuva cage ya nzoka ihenze Eva. Hanyuma imigenderanire myiza bari bafitaniye n'Imana, Imana ngo yahora igendera abantu bayo mu kayaga ko ku mugoroba, ikabaganiriza, ikabatemberera, ikaganira nabo, ikabaha keya, bakanezerwa. Bari abana bisanzuye mu rugo rw'umuvyeyi ariyo Mana. Ariko icyaha kimaze kwinjira mw'isi, iyo migenderanire kiragenda, ibiravuye biraheze. Hanyuma rero Imana kubera urukundo yakunze abari mw'isi, rutabaye urukundo rw'akarimi gusa, rutabaye urukundo rw'amajambo gusa, ariko kubera ko rwabaye urukundo rutanga, nuko twabivuze muri kiriya kiganiro ko urukundo, ahari urukundo iminsi yose hama yinyegezemo ikintu cyo gutanga. Imana nayo urukundo yakunze abari mw'isi ntigwabaye rwo kudushasa kw'akarimi gusa, ariko yadukunze urukundo ruyisunika rukayishikana ku rugero rwo gufata ingingo yo gutanga umwana wayo w'ikinege ariwe Yesu Kristo, kugira ngo aze mw'isi asubira ducungure, hanyuma duhuze n'Imana. Ya migenderanire yari yaravuyeho kubera icaha caje mw'isi, iyo migenderanire myiza isubire ibe restore, hanyuma abamwizera bose bahabwa ubugingo bushasha, bahabwa ubugingo budashira, bwari bwarakuweho n'uko icaha cakweza urupfu mw'isi. Imana yacu nihimbazwe. Twarabibonye rero, ivyo ntitwobigarukako cane, nuko nyene usanga nyene ari hatari, mengo umuntu kubirengana vyaje biragoye. Rero nuko ubugira gatatu rero tubandanije gusoma, dusanga uvugishwa n'Imana Yesaya yari yaravugishijwe no ku mibabaro Yesu azocamwo aje mw'isi kuducungura. Yaravugishijwe ku buzima Yesu azobamwo bw'imibabaro, bw'ibyago, bw'ingorane. Arerekana yuko isi itazomwakira nk'umwami, arerekana ko isi izomugirira nabi, arerekana ko azocumukura, azobaho nabi, azomererwa nabi, azoteseka, aje mw'isi kuducungura. Dusomye rero mu gitabo c'uvugishwa n'Imana Yesaya igice ca 53 umurongo wa 4 n'uwa 5, avuga ngo nukuri ni zacu ntimba yishizeko, ni iyacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo. Igihano kituronesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishago yiwe niyo idukiza. Imana yacu nihimbaza. Uvugishwa n'Imana Yesaya avuga ku buzima uyu mucunguzi azobamwo bw'imibabaro igihe azoba aje mw'isi. Ngaha tubonamo amajambo ashaka kuri 6 biyakurikiranye neza, yerekana
ubuzima bw'imibabaro azocamwo, ingene isi itazomuha kaze, ingene isi itazomwakira, ingene ata compatibility izoba hagati y'uwo mucunguzi n'isi. Avugamwo ijambo rimwe muri ayo majambo 6 tubonye, ni ijambo rivuga ngo intimba. Uyu mucunguzi niyaza azoba mu bihe by'intimba, azoba hafise intimba muri we. Umuntu afise intimba ntaba anezerewe, ntaba ari mu bihe byiza, ntaba yishimye. Umugani w'abagenzi bacu, nta munezero aba afise umuntu afise intimba. Novuga ngo abafise akabunga, abafise umubabaro muri we, abafise intuntu, abatuntuye muri we. Irya kabiri rikurikira ijambo ry'intimba mu majambo yerekana imibabaro Yesu azogira, ni ijambo rivuga ngo ni iyacu mibabaro yikoreye. Azobaho ameze nk'umuportefe, nk'umwikorezi, nk'umukabani. Cette fois-ci atikoreye imizigo twamba tubona ko mbere muri ville no ku maparking atandukanye. Azoba ari umukabani yiremetse imibabaro yacu. Twebwe imibabaro twobabajwe kubw'ibyaha twakoze, igihano c'urupfu twogize kubera ibyaha twakoze, imibabaro twogize ivuye mu gihano duhanwa kubera ibyaha twakoze. Uyu mucunguzi niyaja mw'isi azoba aje kuyikorera, azoba aje kuyishirako imibabaro yacu. Imana yacu nihimbazwe ayikorere. Ijambo rya gatatu nangaha tubona ni ugukubitwa, ngo yakubiswe. Ni ijambo ryo gukubitwa. Turaza bamaze kureba muri amafilime yerekana Yesu n'imibabaro yaciye mu nzira y'umusaraba n'ibindi, hariya turazi ko yakubiswe. Usomye n'inuzeye na Bibiliya, Yesu yarakubiswe. Ijambo rya gatatu ni ugukubitwa, azokubitwa. Yesaya arabivuga bitarabagisigaye imyaka 700 irenga, avuga yuko uyu mucunguzi niyaza azokubitwa mu gishingo cacu. Ijambo rya kane ni ijambo rivuga ngo gucumitwa, azocumitwa. Imana yacu nihimbazwe. Tubaza kwibona imbere gatoya, hinga tubanze turengane gatoya ngaha. Ni ijambo ryo gucumitwa rero. N'uvugishwa n'Imana ngaha mu kanya tuza kwibona Zekariya yari yarabivuze yuko ngo azocumitwa. Imana yacu nihimbazwe. Turazi ko yacumitswe mu rubavu, amazi n'amaraso bigaseseka. Imana yacu nihimbazwe. Ijambo rikurikira rya gatanu ni ijambo ry'akabonge. Ijambo ry'akabonge. Hanyuma ijambo rikurikira ni ijambo ryo kujanjagurwa. Ukubitwa tugeza hajanjagurwa. Unovuga ngo kujanjagura Mana yanje nko gufata ikintu ukagihondera kwibuye ugahondagura. Dufate nk'ikintu Mana numva ngo fata nk'isabune nk'akarorero, canke se nk'isahani imeneka, hanyuma ugafata ukacishira nko kwisima, ugatora ibuye canke inyundo ukamenagura. So kumenagura ngo ibipane gutya, ahubwo kumenagura bigace kutuvunja ubunwenwe, kujanjagurwa. Iri jambo naryo yararikoresheje, avuga ko mu mibabaro azohura nayo hazoba harimo kujanjagurwa. Hanyuma ijambo rikurikira rindi naryo yavuze aryo rya gatandatu, ni ijambo rivuga ngo imishishago yiwe niyo idukiza. Imishishago rero, inkoni haje ari umuntu yakubiswe agashishuka, ariko bavuga ngo akaza imirabo. Niyo mishishago. Kumbure ndibaza ko ico kirundi kumbure gitomoye. Imishishago yiwe ukubitwa kugezaho basigara ibintu by'ibirabago. Novuga ngo ntibeba biraba inkovu, kubera inkovu iba imaze kuma, haba harabaye igikomere amakuma. Uvuga umuntu bakubisa akamanika ibirabago, niyo novuga ngo mishishago. Imana yacu nihimbazwe. Baravuga rero ngo nukuri ni zacu nimba yishizeko, ni yacu imibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo, kandi igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we. Kugira ngo turonke amahoro twayaronse avuye mu igihano yahawe
catumye turonka amahoro. Iyo adahanwa ico gihano nta mahoro twogize, ariko igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi katubandanye kumbure ego ijambo rikurikira. Dusomye rero kandi mu gitabo c'uvugishwa n'Imana nyene Yesaya igice ca 50 ku murongo wa 6 dusanga naho atubwira ngo abankubita nabategeye ibitugu n'imisaya ndayitegera abamomora ubwanwa, kandi mu maso hanje sinahakinjishije guteterezwa no gucirwa kw'amate. Imana yacu nihimbazwe. Muri iki gitabo c'uvugishwa n'Imana Yesaya igice ca 50 umurongo wa 6 tuhabonye no majambo avuga ngo abankubita nabategeye ibitugu n'imisaya ndayitegera abamomora ubwanwa, kandi mu maso hanje sinahakinjishije guteterezwa no gucirwa kw'amate. Imana yacu nihimbazwe. Mu no murongo tubonamo amajambo ane yongera kuri ya majambo twabona yerekana ikizoba kimuzanye n'imibabaro azogira. Imana yacu nihimbazwe. Ngaha tubona rero ijambo rikurikira ya 6 ni ijambo rivuga ngo abamukubita. Kwa gukubitwa twabona hali ya ruguru naryo ryagarutse ngaha. Hanyuma tubona kandi rikurikira ngo kumomorwa ubwanwa, gushikugwa ubwanwa, kandi kirababaza. N'umuntu afise nk'imishatsi canke amameshe bayishikuye ndakeka yuko atoreka kubabara. Hanyuma avuga kandi irindi jambo rivuga ngo guteterezwa, guteterwa ni kumaramara. Ibimaramara no vuga ku rwego rwo hejuru. Imana yacu nidutabare. Hama ijambo rya nyuma muri no murongo tubonye n'ijambo rivuga ngo gucirwa kw'amate. Ibi bintu byose byerekana ubuzima bw'imibabaro uyu mucunguzi yategerezwa kuzocamwo, kuzobamwo, kuzohura nabyo aje gucungura umwana w'umuntu ngo amukure ku rubanza rwo gupfa, hamwe yokwemera akamwizera bitume aronka ubugingo budashira. Uyu mucunguzi rero intumbero yiwe yari yo kugira ngo dusubire twemerwe n'Imana, hamwe twokwemera iki kimazi c'amaraso yiwe yatanze ku musaraba ku bwacu, bitume turonka ubugingo budashira, kuko twabonye ngo umwizera wese ahabwa ubugingo budashira. Muri wa murongo twasoma mu kiganiro cacu ca mbere ca bino biganiro twataziriye Noweli. Tubandanije gusoma rero mu gitabo ca Zekariya igice c'12 ku murongo wa 10 naho hatubwira ko Yesu Kristo yategerezwa kuzocumitwa. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, muri makerero no muri menshi, iyi mirongo cyangwa se bino bigabane bitanu turavyemwo vyariko bitwereka yuko ukuvuka kwa Yesu kwari kwaravuzwe hagisigaye imyaka myinshi. Twabonye ko Yesaya yabivuze hagisigaye imyaka irenga 700 mu kinyejana 18 imbere yuko Yesu avuka. Hariya mu guharura hoho hari hagisigaye imyaka myinshi, n'aba Yesaya ntibari bwabeho. Biravugishwa. Tubandanije kuraba dusanga mbere ngo hari mu byashuru hano herekana ingene mwijuru habaye inama ijejwe kubijanye no gucungura umwana w'umuntu, hakabura n'umuntu n'umwe bo mwijuru mu binyabugingo, mu bamarayika, mu bakuru 24 yokwemera kuza gucungura umwana w'umuntu. Hanyuma Yesu agaca yemera kitanga. Aho byasigura ngo kuva uwo munsi harabonetse uwuzoza mw'isi azanywe no gucungura abari mw'isi. Imana yacu nihimbazwe. Kuza naho gucungura abari mw'isi byasaba yuko abanza agahinduka umuntu kugira ngo abone gucungura abantu. Ntiyari gucungura abantu akiri mu ishusho y'ubumana cyangwa y'ubumarayika cyangwa se y'ikinyabugingo. Oyaye, byasaba ko abanza kuba umuntu hanyuma kugira ngo acabona gucungura umwana w'umuntu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro
umutima w'ubugingo tuno munsi. Tugaruke rero muri ca gisomwa twasoma kare mu gitabo cy'uvugishwa n'Imana Mika mu gice cya 5 bahereye ku murongo wa 1 tugaba ku murongo wa 5. Twasanze havuga ngo tugomba kuyaga ko hano majyamo imbere yuko tuzaba dusozera kino gice cyacu, kubera kino gice twari twagisonye mugabo ntitwakivuze ko cyane, ariko kandi nico twishimikije muri kino kiganiro tuno munsi. Rero reka tukigaruka imbere ko tuzaba dusozera kino gice cya 2 cyahariwe ukuvuka kwa Yesu Kristo mwisezerano rya kera. Kino kiganiro cya 2 muri bya biganiro 10 bya Noweli tuko turabashikiriza muri no minsi mikuru ya Noweli na Bonani. Twabonye havuga ngo linda ushikame wa bomawe kuko badutanze ijya nino, umucamanza w'Abisirayeli bazomukubita inkoni kwitama, ariko wewe Betelehemu Efurata naho uri nkehwa mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wewe hazomviramwo uzoba segaba mu Bisirayeli. Amamo yiwe ahantu yo muhata umurongo, amamo yiwe yahereye kera hose ibihe n'ibihe n'ibindi. Imana yacu nihimbazwe bene data. Nano majambo twasomye uno munsi twifashisha twageze ku murongo wa 5 muganga tugaruke ku murongo wa 2 kubera murumva twiko turabisubiramwo nta kibazo. Waza gufata umwanya usome neza iyi 50 yose ya mbere. Ni muri kino gitabo rero ca Mika twasomye mwano majambo ino mirongo ya mbere 5 yo mu gice ca 5 c'uvugishwa n'Imana Mika. Izina Mika isigura ngo umeze nk'uhoraho, ciye comme l'Eternel. Uvugishwa n'Imana Mika yabaye uvugishwa n'Imana mu gihe kimwe nico avugishwa n'Imana Yesaya. Birumvikana yuko rero bose abavugishwa bo mu kinjana 18 niko twovuga. Aha naho twabonye ko na Yesaya yavugishijwe mu kinjana 18 hagisigaye imyaka hafi 800 cyangwa 750 imbere yuko Yesu avuka. Rero Mika yavuka mu muryango uciriritse, novuga ngo ubayabaye ni umuryango w'abakene. Akaba yabaye ngo nko ku birometero 32 ngo umuntu uze mu bumanuko bushira uburengero bw'igisagara ca Yerusalemu ahitwa Moresheti hafi y'Igati. Mika rero mu kuvugishwa kwiwe muri carrière yiwe no ngo professionnel y'umuprofeti w'ubuvugishwa, ngo yavugishijwe hanini ku bwami bwa Yuda. Iki gihe ubwami bw'Abisirayeli, abafite ngo n'Abisirayeli bari baramaze kwigaburamwo kubiri, habaho ubwami bw'Abayuda n'ubwami bw'Abisirayeli. Ibintu byava tubigaruka ko mugabo ari kiganiro twarabigombye kubivugamwo, ariko mugabo ntituragishikiriza, twatagifise mu nyandiko cyanditse ariko ntituragishikiriza. Rero iyo mateka ntibyava tuyazamwo. Hari ibihe babayeho bakirongowe na Sawuli na Salomo hamwe na Dawidi. Abo bami batatu barongoye Abisirayeli. Ubwami bw'Abisirayeli bukiri ubwami bumwe, ikiri royaume imwe y'imiryango 12, ariko mu nyuma yaho havuye higaburamo kubiri. Hamaze kwigaburamo kubiri rero no kuvuga yuko haciye habaho ubwami bubiri, ubwami bw'Abisirayeli n'ubwami bw'Abayuda. Ibintu tugomba guhava tubivuga kubera ko siyo ntumbero yacu. Rero uyu Mika mu kuvugishwa kwiwe yavugishijwe hanini ku bwami bwa Yuda, ngo ariko mugabo iki gihe avugishwa ku bwami bwa Yuda hari ku ngoma z'abami bashaka kuri 3. No kuvuga umwami yitwa Yotamu, umwami yitwa Ahazi, umwami yitwa Hezekiya. Abo bami bose igihe batwara ntuzeyo uvugishwa n'Imana Mika nawe yari muri carrière professionnelle yiwiwe igikorwa cyo kuba umuvugishwa n'Imana. Ariko mugabo ngo kandi ngo ntiyavugishijwe ku bwami bwa Yuda gusa, ahubwo ngo yavugishijwe no ku bwami bw'Abisirayeli. Ubwami bw'Abisirayeli bwari bugizwe n'imiryango novuga ngo 10. Hanyuma ubwami bw'Abayuda nabwo bwari bugizwe n'imiryango kumbure 2. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero ngo avuga no ku kinyago kizoba ku Bisirayeli, kandi ico kinyago ngo cavuye kiba no mu mwaka wa 722 ushira umwaka wa 721.
icyo gihe ngo abisirayeli ibyo Mika yaravugishije ko bizobabako bazonyagwa n'ubwami bw'Ashuri ngo byahavuye bibako. Tukiri ngaha nyine ngo twari tugeze kuvuga yuko Mika naho yari muri ba bavugishwa bato bato, ni bato ariko mugani ibyo bavuga ngo ndi muto sindi gito, Imana yacu nihimbazwe. Bibyandika bavuga ngo ubugabo s'urucumu. Nubwo rero bitwa ngo ni bato bato, si bato bato kubera ko ijambo bavuze atari ijambo rizima, ni abavugishwa bato bato kubera yuko ibyo bavugishijwe n'ubwo ngo babivugishijwe igihe gigufi cyangwa bavugishijwe ibintu bikeya, ibitabo byabo ni bito bito, nayo buri nta yindi kondisiyo ituma bavuga ngo n'abavugishwa bato bato. Rero avugishwa ngo ku kuntu Yerusalemu abisirayeli nako ubwabo abisirayeli ubwami bwabo buzosamburwa, bazoshita bakaneshwa n'ubwami bw'Ashuri. Ikindi nacyo ngaha nabonye yaravugijwe no kungene i Yerusalemu naho hazotsindwa n'ubwami bw'i Babuloni, ni ukuvuga ubwami bwa Yuda buzotsindwa n'ubwami bwa Babuloni. Hanyuma kandi yaravugishijwe ngo no kugaruka kw'abayuda rero bajanywe inyamukira, bajanywe ari inyagano, babaye impunzi, basabagiye. Yaravugishijwe no kugaruka kwabo, mugabo imirongo yabyo ntabwo tuzama. Ikindi kintu nabonye ngaha yavuze ngo n'ahantu rero Yesu Mesiya azovukira yarapreshije neza. Muri uno murongo twabonye havuga ngo ariko wowe Betelehemu Efurata, naho uri nkewa mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wewe hazomviramwo uzoba segaba mu Bisirayeli. Amamo yiwe yahereye kera hose, ibihe n'ibindi, Imana yacu nihimbazwe. Mu byo yavugishijwe rero Mika yaradomye ko neza aho Yesu azovukira, ko ari muri Betelehemu ho muri Efurata. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma icya gatanu nabonye ngaha muri ya commentaire biblique, kino gitabo cya Mika bavuzemo no ku byizigiro by'ejo hazoza ku Bisirayeli no ku banyamahanga cyangwa se abapagani bazokwemera bakizera umucunguzi, bakifatanya n'ubwoko bw'Imana. Iki gihe rero uvugishwa n'Imana Mika yavugishwa n'amajambo. Imbere ya kino gihe hariho ibintu byari byabaye, byari byahindutse, bitari bimeze nk'uko byari bimeze imbere ya kino gihe Mika yavugishwa. Ni ukuvuga mu yandi majambo, imbere y'uko Mika avugishwa n'amajambo hariho ukuntu byari bimeze, ariko muri kino gihe avugishwa n'amajambo hariho ibintu byari byahindutse, byari byabaye nabi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakozi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, imbere y'uko rero duhava duca dusozera mu kanya kazakuza kubera ko amazi yazindutse ageze kure nk'uko abandi babivuga, twagomba turabire hamwe ingene ibi bihe Mika yavugishijwemwo byari bimeze, uko byari bimeze kino gihe Mika yahamagagwa, kino gihe Mika yakorera Imana, hanyuma akaba uvugishwa n'Imana, akazavugishwa iby'Imana yamutumye. Imana yacu nihimbazwe. Kino gihe rero Mika imbere y'uko avugishwa n'amajambo, ubwami bwa Yuda cyangwa se ubwami bw'Abayuda hamwe n'ubwami bw'Abisirayeli bwari bubayeho ngo mu buryo ngo atabusumbasumbane ndenzarugero bwari buhari. Twamaze kuvuga yuko ubwami bw'Abayuda n'ubwami bw'Abisirayeli bwahoze ari ubwami bumwe, bwahoze ari royaume imwe. Ca gihe bwari bukiganzwa na Salomo na Dawidi na Sawuli. Hatanguye Sawuli, hakurikira Dawidi, hanyuma haherukira Salomo. Inyuma ya Salomo rero ubwami bw'Abayuda n'ubwami bw'Abisirayeli bwiciyemwo kubiri. Ni ukuvuga haraho ubwami bw'Abayuda haba n'ubwami bw'Abisirayeli. Twari twamaze kubivuga mugabo kandi ntitwabyinjiyemwo. Twavuze ko hari ikiganiro kirimwo iyi nkuru
tutarabashikiriza, dufise amanota yacu, dufise ahantu giteguye, ariko nyine kubera ibihe kumbure bitatworohereza ingene dushikiriza bino biganiro tutaragishikiriza. None rero imbere ya kino gihe ca Mika, ngo muri buno bwami bubiri bwahoze ari bumwe, kuko nubwo biri uko bwari ubwoko bw'Imana, bari abantu bitirirwa izina ry'Imana, Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Rero ngo muri buno bwami bwombi uko ari bubiri, ngo bari babayeho ngo atabusumbasumbane ndenzarugero buhari, canke ngo habeho akarenganyo mu itunganywa ry'amatungo, ni ukuvuga ubutunzi bw'igihugu, mu itunganywa ry'amatongo, ingene amatongo yari atunganijwe, canke se kumbure no mu itunganywa ry'umwimbu w'igihugu, ibyo kumbure bimbura mu gihugu, ibijanye n'amatongo. Ni ukuvuga ngo naho abantu basumbasumbana, naho abantu barutarutana, ariko ubusumbasumbane bwari buhari, ngo ntibwari ubusumbasumbane ndenzarugero. Imbere ya kino gihe ntuzeye Mika yavugishijwemwo, ni ukuvuga abantu bari babayeho, ni ukuvuga ngo atawucinyiza uwundi, naho basumbasumbana, ariko atari bwa busumbasumbane, ni ukuvuga ngo ni ubusumbasumbane ndenzarugero. Imana yacu nihimbazwe. Mu yandi majambo, ibintu byari ekilibure, ibintu byari biri no bwo ku rugezo rumeze neza. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese yari satisfait, yarabumbwe n'icyo arico, ntawabona ko umenga arahohotewe, arahonyangiwe agateka, naho umengo wewe ibyiwe byunyutse, ariko banaka nibo babayeho neza. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero kandi ikindi kintu naco cari gihari imbere y'uko Mika avugishwa n'amajambo, ngo abantu barasabikanya muri buno bwami bwombi uko ari bubiri, ubwami bw'Abayuda n'ubwami bw'Abisirayeli, ngo abantu barasabikanya akabisi n'agahiye, barahanahana, baragarukiranirako, bararabana, baritanaho, barafashanya, baragemuranira. Imana yacu nihimbazwe. Ndibuka muri iyo myaka yarenganye, imyaka irenga 10 n'ingahe gutyo inyuma, ingene iyo waronse umushitsi byashika ugasanga imihana iri hafi yanyu, cyangwa umuhana uri hafi yanyu, ugasanga uwo munsi wa mbere muciye musangirira hamwe n'uyo muhana, kugira ngo nabo nyene berekane ko bakiriye uwo mushitsi yabagendeye. Imana yacu nihimbazwe. Ngo byatubaye ko mu kibano ugasanga nabo baronse umushitsi wo mu muryango aje kurara, hanyuma tugaca duteka indya, tugaca tugenda twese tugasangirira hamwe na wa mushitsi. Imana yacu nihimbazwe. Tugaje gufungura, tugatera inkuru, tukanezerwa, hanyuma umwe wese agacagenda kuryama muhiriwe, ariko mugabo twafunguriye hamwe. Cari ikimenyetso c'ubumwe. Rero ngo imbere y'uko Mika avugishwa n'amajambo, ngo abantu barasabikanya akabisi n'agahiye, ufise umwambaro umwe kumbure ufise imyambaro bireka mvuge gutyoyi, hakaba hari udafise umwambaro n'umwe, cyangwa afise agahuzu kamuhereyeko, akamufasha mugenzi we, akamuha umutamana, akamuha umwambaro, ugiye kurara bakabimenya, bapfa kubimenya gusa, bakamuha ibyo afungura, uwabuze harima bakamuha harima. Hariho ugufashanya, hariho ugusangira akabisi n'agahiye, hariho ugusabikanya mu mahigwe no mu marushwa. Ariko ngo ibintu mu nyuma byavuye bihinduka, biradabuka, ibintu biramera nabi, ngo hagera igihe rero buke buke bigenda birahinduka, hanyuma kwa gusabikanya kuragirane kurahera mu bantu, ngo haca habaho urugero rw'uko ngo hageze igihe ngo habaho imiryango y'abakire batunze, bafise byinshi, bafise amikoro, habaho n'imiryango y'abakene, aboro, nyarucari, abatindi,
ngo ni ukuvuga ngo bwa busumbasumbane butari buhari imbere y'uko Mika avugishwa, muri kino gihe cyo kuvugishwa kwiwe habaho ngo ubusumbasumbane, ibintu byari byayangaye, ibintu byari byahindutse. Ni ukuvuga ngo habaho bwa busumbasumbane ndenzarugero, aho habaye haboro, ni ukuvuga ngo nyagupfa, habaho nyagupfa na nyagukira, habaho abatunzi bafise vyinshi bifise, imiryango ngo y'abakire cyangwa se y'abatunzi ico gihe ngo yari imeze, ni ukuvuga ngo yaricigakiza, yaravuga rikijana. Imana yacu nidutabare bene data. Ikindi nabonye ngaha bavugamo n'icuko ngo abakire bashishikara gukira, abakire bashishikara gutunga, abakire bashishikara kuronka umurengera, imiryango y'abakire yashishikara kuronka umusesekara, ibintu novuga ngo byashishikara kujaho ibindi biri, uwutacafise yaba atacafise, ahubwo ngo n'ibyahuha kuri bano novuga ngo ino miryango y'abakene ngo n'ibyahuha byaguma bihuhuka, byashishikara guhuhuka, byashishikara kunyuka, byashishikara kuba bibi gusumbiriza. Imana yacu nidutabare ngo kugeza igihe rero babakene, ya miryango y'abakene, ya miryango idafise amikoro, ya miryango y'aboro, ibyabo byashishikaye guhuhuka, byashishikaye kunyuka, guhagera igihe ngo bataba bagishoboye kuba mu bisagara birimwo abakire, birimwo abatunzi. Kubera iki? nta mikoro bafise, ubuzima burazinze. Nimba kumbura ico gihe hariho amabutike, ndabaye nk'akarorero, ugaca usanga ibiciro biri hejuru, umworo ntashobora kuronka ico ajana gusuma. Nimba hariho udusoko, nimba hariho amamangazini, nimba hariho amaalimentation, babakene bakabura ico bosumisha, bakabura ingene bobaho, ubuzima bushishikara kuba nabi, ngo kugeza nango vyabaye ngombwa yuko ngo babona yuko batagishoboye kuba mu bisagara by'abakire, batagishoboye kuba mu gisagara ca Yerusalemu, ngo abadashoboye kuba muri ibyo bisagara birimwo abakire bose, kubera yuko n'ibyahuha byahutse, ngo baca bagenda kuba mu bisagara bito bito, twovuga ngo n'amakartier y'abakene, n'amakaritiye y'aboro, n'amakaritiye ahuye n'amikoro make bafise. Imana yacu nidutabare. Ikindi kintu cyari cyabaye muri kino gihe cy'uvugishwa n'Imana Mika, ngo ico gihe ngo urudandazwa hagati y'abayuda y'ubwoko bw'Imana ngo n'ibihugu bibanyi by'ibipagani, ibihugu ni ukuvuga tuvuze ibihugu by'abapagani, ni ibihugu bitari bifise isezerano ryabo hagati y'Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'ibyo bihugu, kubera yuko ico gihe Abisirayeli nibo bari ubwoko bw'Imana, ryari ihanga ry'Imana. Abandi bose bari abanyamahanga, mbere basenga ibishushanyo, ibigirwamana, nizo zari imana zabo. Rero ngo urudandazwa hagati y'ababakire, babatunzi, babandi ngo bashishikaye gutunga umurengera, urudandazwa ngo hagati yabo ngo n'ibyo bihugu by'ibinyamahanga ngo rwaragutse cyane, novuga ngo rwarateye imbere cyane, rurakomera cyane, bakagenda bararangura muri ibyo bihugu ibidandazwa, ibyashara muri bya bihugu by'abanyamahanga. Muri kino gihe novuga ngo bakagenda kurangura mu Bushinwa, bakagenda kurangura kumbure za Dubai, bakagenda kumbure kurangura mu Buhindi, bakagenda kumbure kurangura muri Uganda n'ahandi mu bindi bihugu, kumbure bakagenda kurondera y'ibyashara. Rero ibyo bihugu rero ngo byari bikikuje ubwoko bw'Imana, ubwami bw'Abayuda, ngo byari bifise imico mibi yo gusenga ibigirwamana n'izindi ngeso mbi Imana yari yarabujije abantu bayo. Rero kubera ko ngo haciye habaho uruja n'uruza, habaho imigenderanire iraguka, ikwezwe n'ubwo rudandazwa, bica byumvikana ko nabo nyene bashora ibintu mu bwami bw'Abayuda i Yerusalemu, bakaza bagashora ibintu bambaye uko bigombeye, bafise ibiyeye canke novuga ngo ibi by'ibikumbure by'ibisharizo bitandukanye, mugabo bihuye n'imico yabo ya gipagani. Ibyo rero ngo byaciye bikwegera karambara ubwoko bw'Imana,
kubera yuko imico y'abanyamahanga yaciye yinjira no mu bwoko bw'Imana ngo batabadukamwo n'ingeso mbi zo gusenga ibigirwamana, kuko babuye basumakwa iyo mico mibi y'abanyamahanga. Babona inyambaro zabo bakavuga ngo mugabo tubona umengo nabajya baraberewe, none bajya bose si abantu nkatwe, reka twiyambarire kujya. Ni ukuvuga ngo izo ngeso z'abanyamahanga zica zirabandukira. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi. Ibyo byose rero biraba bikwegera Abisirayeli gucumura, bikwegera Abisirayeli ibyaha by'ubugesera, by'ubuyobe. Ni ukuvuga ngo bwa busumbasumbane, kwa kutagira impuhwe, kwa kutagira umutima w'urukundo, gushishikara kwaguka, ibintu biraba nabi. Imana yacu nidutabare. Kino gihe rero mwumva byabaye nabi, kino gihe mwumva novuga ngo habavye, kino gihe abantu bivanze n'ingeso mbi z'abanyamahanga, novuga ngo ingeso mbi z'ikinyabyaha. Iki gihe nyene rero nico igihe Imana yahagurukije uvugishwa n'Imana Mika, nubwo yari umukene, nubwo yari nyarucari, nubwo kumbura ibyo avugishijwe bari kuvyanka, nubwo kumbura ibyo avugishijwe bari kuvuga ngo uyo ni kubera ashonje, uwo muyica afungura yoca bihora, ibyo ariko aradedemba ntibifise agaciro. Nubwo hari kubaho abantu bavuga ngo uyo muntu mufate mu mwice, kandi bigakunda, kuko hari imiryango y'abakire bavuga rikijana, bica bagakiza. Nubwo byari bimeze gutyo, nubwo byabonekana hariho abantu novuga ngo bomowe mu gisagara, mu bisagara by'abakire, bomowe na bino bihe byabaye by'ubusumbasumbane, ugaca umengo bo nta burenganzira bafise bwo kuba mu gisagara, ahubwo ingene sisiteme itunganijwe ico gihe, ibintu byose bigatera bija muri ya miryango y'abakire. N'ico gihe rero byabonekana hariho abantu badafise ikibavugira, babonekana ko umengo nta vyizigiro by'ubuzima bw'ejo hazoza. Nico gihe Imana yahagurukije uvugishwa n'Imana Mika. Uvugishwa n'Imana Mika arahaguruka, ntiyita ku mibereho yiwe iba yabaye, ibyo ntiyabiraba. Aravuga ngo Imana irampagurukije, Imana irantumye, imbwiye kubwira abantu yuko nubwo babona umengo ntibabona iyo bizoherera, nubwo babona umengo ntibizohera, nubwo babona umengo akarenganyo kazoguma kitwa akarenganyo, nubwo babona umengo imiryango y'abakire izoguma yicigakiza, nubwo babona umengo twebwe ntituzoronka ikintu kiturenganura, nubwo babona umengo twebwe turi inkewa, turi impahazwa, turi ba nyarucari, umukene ni nyagupfa, umukene ntagira ijambo, umukene ntagira uwumuburanira, umukene ntagira umuntu amushikako, ntagira umuntu amugarukira, n'uwugwaye arabura ingene yivuza. Iki gihe nyine abantu babona ko ivyo bintu bimeze gutyo, ngiwe n'Imana kuvugishwa ngo ariko wewe Betelehemu, wewe Betelehemu Efurata, naho uri inkewa, naho bibonekana kuri inkewa mu bihumbi by'Ubuyuda, ariko muri wewe hazomviramwo uzobasega mu Bisirayeli. Amamo y'uwo rero, amamo yiwe yahereye kera hose, ibihe n'ibindi. Imana yacu nihimbazwe. Nubwo mubona umengo ntibizokunda, nubwo mubona umengo ntibizohera, nubwo mubona umengo nyene nta kintu kizoduserukako, ariko umve yemwe babonekana nk'impahazwa, umve mbafitiye ubutumwa. Natumwe n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi, yantumye kuvuga ngo nubwo ubonekana uri impahazwa, nubwo ubonekana uri inkewa mu bihumbi by'Ubuyuda, nubwo ubonekana uri uw'inyuma, nubwo ubonekana ata mikoro ahagije ufise, nubwo uri umukene, nubwo uri umworo, nubwo utaba mu gisagara, nubwo uba
hariya inyuma nubwo usuzugurwa muba muvukana, ukaba ubonekana umeze nk'umuhererezi, ukaba ubonekana nk'umuntu adafise ijambo, ariko jewe Imana yawe sinagutaye, sinaguhevye, sinakwibagiye, sinakwirengagije, ahubwo nzanywe no kukubwira yuko ngufitiye umugambi mwiza w'amahoro, nzanywe no kukuremesha nakubwira yuko muri wewe nyene ubona umengo ntaco uzovamwo, wewe nyene babwire ko ataco uzovamwo, wewe nyene bahebuje, wewe nyene ibihe by'ubuzima vyerekana yuko ubwawe bugiye guherera ngaho nyene, wewe nyene Betelehemu Efurata, ni wewe ndiko ndabwira, ni wewe nzanywe no kubwira ano majambo, nzanywe no kukubwira ngo ntaco bitwaye naho ubona ibyawe bitameze neza nk'ibya bariya, naho ubona umenga ibyawe bigiye gushiriraho nyene, naho ubona umenga ubwawe bugiye guherera ngaho, ariko siko bimeze, siko bizohora, ntibizoherera ngaho. Nzanywe no kukubwira yuko muri wewe naho ubonekana uri inkehwa mu bihumbi vy'Ubuyuda, muri wewe mfise umugambi wuko hazomviramwo uzobasega mu Bisirayeli. Wewe ubona umengo banaka nibo ndayingoma, nibo miryango abami bazovamwo, ariko muri wewe nyene uwanyuma nzomugira uwa mbere azoba uwanyuma. Ni jewe nyene ibihe, ni jewe mbigira nkabigirura, ni jewe mvuze atawuvuguruza. Yewe Betelehemu we, nubwo uri mu bihe bigoye, nubwo uri mu bihe bibi, nubwo uri mu bihe bitoroshe, umve mfise umugambi wuko umucunguzi azocungura amahanga yose, ayacunguje urupfu rwo ku musaraba, uwuzokwitwa Mesiya, uwuzokwitwa Imanueli, uwuzokwitwa uganza abaganza, uwuzokwitwa umwami w'abami, azova muri wewe nyene. Ntubone kumenga ibyawe byahereye aho nyene, bizoherera aho nyene, ariko ntibizohereraho. Nzokuduza, nzokugirira neza, nzogutabara, nzokubera inyishu, ibyo wahoze nzoyikuronsa, icubahiro watwe ugakugwa mu gisagara, ugakugwa ahantu nobwo mu makaritiye y'abakire, nzokigusubiza, kuko muri wowe hazomviramwo, hazovuka, hazokomoka uzobasega w'abantu banje. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo cuno munsi tugomba dusozere kino kiganiro n'ano majambo numva nari mfise mu mutima. Bene data, twariko tubona rero amajambo avuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo mwisezerano rya kera, ukuntu byari byaravuzwe ko Yesu azovuka. Muri uno murongo twabonye havuga ngo ariko wewe Betelehemu Efurata, naho uri inkewa mu bihumbi vy'Ubuyuda, muri wewe hazomviramwo uzobasega mu Bisirayeli. Amambo yiwe uwo azobasega mu Bisirayeli mu bantu banje, amambo yiwe yahereye kera hose, ibihe n'ibindi. Imana yacu nihimbaza. Iyi niyo ntumbero ya kino kiganiro cya kabiri muri rwa rukurikirane rwa bino biganiro twapaziriye Noweli nziza twatanguye ubuheze. N'iyi ntumbero niyo kubereka yuko byari byaravuzwe, kandi amamo y'umucunguzi kwazovuka agacungura abantu, abacunguje urupfu rwo ku musaraba, byavuzwe uhereye kera no kuvuka ataravuka, hanyuma arahava aravuka kandi arakora icari camuzanye mu isi. None rero tugomba dusozere kino kiganiro. Yesu Kristo ukuvuka kwiwe kwari kwaravuzwe uhereye kera, hagisigaye imyaka irenga 1000 ngo avuke. Imana yacu nidutabare. None rero yaravutse,
mbega waramwakiriye? Mbega waramaze kuba uwemera Kristo Yesu ngo amubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe? Mbega waramaze kumwimika ngo abe umwami n'umukiza mu bugingo bwawe? Ubu yavugwa ko azoza azanywe no gucungura jewe na wewe. Ubu yaramaze kuza, yaramaze kuducungura kugira ngo umwizera wese ashobore guhabwa ubugingo budashira. Sinzi rero muri ino minsi kutoba ukiri kurajarajara, kutoba uri kuragendagenda wishimira mu byaha, mu by'isi, bya bindi yaje kuducungura, ugasanga nuramubwira ngo ngwiza kw'imbabazi, nanjye ndatahuye yuko waje kumfira ukancungura, mbabarira ibyaha byanjye ubikureho, nanjye mbe mu mugwi w'abantu bagiye kuronga ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. N'ano majambo rero tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'ubutaha mu gice cya gatatu cya runo rukurikirana rwa bino biganiro twataziriye Noweli nziza. None rero sinzi, mbega wumva wofata ingingo? Erega ibyo ugenderamwo bitamuhimbara, nawe ubwawe umutima wawe urabikubwira. Iyo uri umuja w'ibyaha ibi cyangwa biriya, usanga nawe wumva yuko atamahoro ufise muri wewe, ukumva yuko uri umuja wabyo. Ariko mugabo, umwami w'abami, umucunguzi yari yaravuzwe, yaraje mu isi, yaraducunguye. Niwamwemera, niwamwakira, ukamugira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, nta kabuza nawe aronka ubugingo budashira. Ese icoma uyu munsi ukamwakira, ukemera kuri umunyabyaha, ukamubwira ngo Mana ndakwingize ngo umbabarire ibyaha maze iminsi ngenderamwo, ndabyihanye, umbabarire ungwire kw'imbabazi, ndipfuza kwemerwa nawe. Nawe acakwemera, acakwakira, acaguharira ibyaha. Ico nico akwiteze ko, ico nico yiteze, nico arindiriye, akwiteganye igishika, agutegereje yombi kugira ngo akwakirize yombi. Niwemera kwihana ukava mu ngeso mbi zitamuhimbara, hanyuma nawe acakubera umukiza, hanyuma uronke ingabire y'ubugingo budashira, ugenda n'ubugingo budashira muri wowe bwari bwarakuweho n'icaha. Icaha cinjiye mu isi cakweza urupfu, ariko Yesu aje mu isi yazanye ubugingo budashira kugira ngo umuntu wese amwizera akamwakira amuhe ubugingo budashira. N'ano majambo rero kuvuga menshi siko kuyamara. Mwakoze cyane mbebe mwese mwakurikiranye kino kiganiro, kandi tubasaba kumbure abandi batashoboye gukurikirana bino biganiro mubibarungikire, mubibaronse nabo babikurikirane. Nimba igice cya mbere utashoboye kucumviriza, ukirabe ugitore ucumvirize kugira ngo dushishikare kuba ku rugero rumwe. Reka dusenge Imana rero. Mwese abumvise kino kiganiro, Umwami Imana abahe umugisha. Tuzoja mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'ubutaha mu gice cya gatatu, aho tuzorabira hamwe ijambo rizoba rivuga ngo Yesu Kristo ninde by'ukuri. Dusenge Imana. Mwari muteramanye na jewe mwene so Janvier, Imana irambona nsanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro nkongera nkakibashikiriza. Mwami Yesu, turagushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise muri kino kiganiro. Byari byaravuzwe kuzovuka hagisigaye imyaka irenga 1000, kandi ibyavuzwe byose byarabaye. None umuntu wese yumvise kino kiganiro akavuga ngo nanjye ndiyemeje kwakira Yesu, Yesu ngwiza kw'imbabazi, Yesu mpangaza, Yesu mparira ibyaha, umuntu abyatuye bivuye mu mutima akicuza ku byaha yagendeyemwo, n'umugwize kw'imbabazi, hanyuma umwemere abeho nawe yiteze ubugingo budashira. Murakoze kuri Imana. Mushishikare kubana n'abantu bakunzi ba bino biganiro, mushika no mu mpera ya bino biganiro tuko turabashikiriza bya Noweli. Yesu najya bagera Kristo Yesu no twese tugizeye. Amen.